n'umwuga wiwe l'artiste est son œuvre muziki na mwanamuziki Tuti n'amakunzi ibiganiro vya televiziyo y'u Burundi ndabaramukije ndabaha ikaze muri kino iganiro c'umuririmbyi n'umwuga wiwe iganiro cahariwe guha ijambo abaririmbyi abacuraranzi bo ngaha mu Burundi kugira baza muri kino ganiro baje guterera ivyumviro kugira turabe ko umuziki wo ngaha mu Burundi twobandanya turiko tuwuteza imbere ari naco gituma imisi yose ndabatumiye ngahanye bashikiriza ivyumviro bitandukanye kugira umuziki wo ngaha mu Burundi dushobore kubandanya turiko tuwuteza imbere ntibikiri agaseseshwa rumuri biraboneka yuko umuziki uko wari umeze kera nuko naho ugeze ubu abacuraranzi biraboneka yuko bahora bashiramwo inguvu bahora bashiramwo ishaka kugira umuziki wacu bashobore kuwuteza imbere ushobore kuba mbere mpuzamakungu rero muri ivyo vyumviro bitandukanye benshi baraza bakatubwira ari ingorane bahora bahura nazo zimwe bakazikemura izindi nazo bakavuga bati zogenda tuzikemura buke buke ari naco gituma ubu uravye nk'amasanamu nk'amaklip video basigaye basohora muri no misi urabona yuko ari amaklip video ameze neza n'amaklip video ari kuvuga nko ku rwego mpuzamakungu rero ni muri iyo ntumbero nyene uno musi nagize amahirwe yo kuba ndi kumwe n'umucuraranzi umuririmbyi Bigirimana Aster yaje nawe gushikiriza ivyumviro vyiwe kuvyerekeye ubwene umuziki wo ngaha mu Burundi twobandana tuwuteza imbere araza kutubwira na cyane kuvyerekeye umuziki wiwe mbanze ndamuhe ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Ego Aster nibaze ko bwa mbere mushitse aha muri studio za televiziyo y'u Burundi na cyane muri kino kiganiro nko ku bantu batakuzi sinzi urashobora kutubwira Aster ninde Aster ubayeho gute Aster umwuga wawe wo gucuraranga utanguye gute ukabitubwira mu ncamake nitwa Bigirimana Aster nkuko mwabivuze mvuka mu ntara ya Gitega muri commune neza ya Bukirasazi ndi umwana agira 4 mu bana 9 ariko hari indwi nkaba umuhungu agira 3 mu bahungu 4 bahari havuyemo umwe dusiye turi 3 mugondo umuhungu agira 3 natanguye kuririmba kera ariko natanguye gucuranga vuba si kera cyane ni mu mwaka uheze niho natanguye kwiga gitari ndamenya gucuranga mu nyuma ndasohora indirimbo ya mbere bitoroshe hama ndasohora n'iyindi ubu hari n'iyindi iri muri studio ubuzima ndabuciye muri make nuko bimeze. Ego none uvuze ko hariho gucuraranga no kuririmba uvuze gucuraranga ukavuga kuririmba onye itandukaniro rihe ugerageje gusigurira nk'abantu batazi ibintu by'umuziki abantu benshi bararirimba mugabo ntibacuraranga ntibavuza gitari canke piano canke ingoma canke ikindi kintu cyose nivyo bita gucuranga ndero hariho kuririmba nk'umuririmbyi nyene bisanzwe benshi bararirimba ariko kuririmba ukongera ugacuraranga n'ikindi kintu Jero nagiriwe amahirwe atagirirwa benshi niko no byita mugabo si kwirata nagiriwe amahirwe ndashobora kuba ncuraranga nkongera nkaririmba ego mwuga uwari wose mu kazi akariko kose Jenny fatiye ko nk'akarorero urabona ndomenyesha makuru nihaye intumbero yo kuza ndafasha abacuraranzi kugira bashobore kwiteza imbere bashobore guteza imbere umwuga wabo mugabo n'abacuraranzi hari gihe usanga nabo nyene baba bafise ubumenyi butandukanye rero sinzi Aster uno munsi urashobora kutubwira ubumenyi ufise muri no mwuga wo gucuraranga nakubwiye ko mu mwaka uheze wa 2019 ariho natanguye kwiga kuvuza gitari mu instrument yose hari mu isi instrument maze gushobora kumenya kuvuza ko bikinubwo nkibandanya niga kuko kwiga ntibihera ndacyabandanya niga mugabo instrument nashoboye gufata nkavuga nti ingiye kwigira yanjye ni gitari acoustique rero niyo instrument uvuga ko nisunze kugira ngo uzi ego sindayize ku rugero runini mugabo niyo ndiko
uragerageza ego none umuvuze gitari acoustique ego hariho abantu benshi baba bafise bacuraranga ibicurangisho bitandukanye ubwo gitari acoustique sinzi ibimeze gute niyo wonye mbona uje ufise gitari acoustique ni iyi urashobora kwivuza nka solo urashobora kwivuza nka acoustique mugabo ubundi ni acoustique none kugira ibe acoustique cyangwa ibe solo urashobora kuducishiriza ko hanyuma ucu dusigurira acoustique ni iki solo ni iki ducishirize ko gato kugira abantu bari korara bakino biganiro ko menshi bashobora kuvuga bati oya Astel gitari nta gifise irashobora kuba gusa ari kugira abantu babone ko afise gitari atazi ubwicuraranga gitari acoustique ni gitari acoustique ni nuvuga ko ari nk'umudiho ufasha umuririmbyi kuririmba ariko solo nayo ni uburyo uririmba ni buryo gitari yo nyene iririmba nibyo bita solo ni gitari nyene iririmba ariko acoustique ifasha umuririmbyi kuririmba yo ntiririmba iramuha umudiho kugira ngo aririmbe ariko solo nayo imufasha iraririmba nayo nyene Bego imbere yuko uza kuducishiriza ko gose uturirimbo dutandukanye sinzi yuko wocisha ku gato twumvuge iyo gitara acoustique umujya wayo ingene umeze. Okay, iyi ndirimbo ngiye kuririmba ni indirimbo yanjye nasoye bwa mbere. Ego niyo ngiye guherako kuko ni nayo nahereyeko. Yo babibabanje yo baragahinda tutabonye Yesu uwaducunguye yo barumubabaro utagira ukusa tutabonye mw'ijuru ariko twateguriwe nagusabye mwami uzomiherezo ryiza nagusabye Yesu tuzobane mw'ijuru imidugo naduze nongera izina ryawe vyoba n'agahinda tutabanye mw'ijuru. Bamwe mu bo twari kumwe muri iyi nzira igoye babonye bikomeye basubira inyuma twebwe twarakomeye muri iyi nzira igoye tutabonye mw'ijuru vyoba n'agahinda ndagusabye mwami uzomiherezo ryiza ndagusabye Yesu tuzobane mw'ijuru imidugo naduze nongera izina ryawe vyoba n'agahinda tutabanye mw'ijuru. Ikibabaje cyane kinateye agahinda nukubura ibyo mw'isi ukabura n'ijuru waritanze cyane wararushye cyane utagiye mw'ijuru vyoba n'agahinda ndagusabye mwami uzomiherezo ryiza ndagusabye Yesu tuzobane mw'ijuru imidugo naduze nongera izina ryawe vyoba n'agahinda tutabanye mw'ijuru. Akaririmbo keza cyane kandi birumvikana yuko niyo gitari acoustique uyicuraranga neza ubwo rero ikintu umuntu aca yumvira kubera iki wahisemo uwo mwuga ko wari gushobora guhitamwo iyindi myuga imyuga ni myinshi no kubera iki wahisemo umwuga wo kuririmba.
Njyewe nkiri muto Mm. kuva nkiri muto naripfuza kuba umwanditsi w'ibitabo, Mhm. nifuza cyane kuzokwandika ibitabo kuko nararabe imibereho y'abantu tubana muri sosiyete, Mhm. nkumva bikwiye kwandikwa kuko hari ibintu byinshi byipasa muri sosiyete tutamenya, bitavugwa, bitabonwa. nkaba nari nifuza ko umunsi umwe nzotora ikaramu n'urupapuro nkaza ndandika ubwo buzima nyine bw'abantu, ariko nane nipfuje kwandika cyane cyane ku banyeshuri bahejeje amashuri. Mhm. Narigeze kwandika igitabo nubwo kitasohotse kubera ko ngiye kugisohora umwanditsi niba nciye intege numva ndabyanse nyine ndaboneka ndabihebe, ari naho haciye hava icyumviro cyo kuba umuririmbyi. Nanditse igitabo cyitwa ngo heri nilipokuwa mwanafunzi. Nari nacyanditse mu Kiswahili kuko nsanzwe nanakivuga nacyo. Navuga ngo heri nilipokuwa mwanafunzi, nisunze ndabye nyene umuntu ahejeje ishure aca yitwa umushomeri kugeza uno munsi. Nta buzi buhari, abantu benshi urwaruka rwinshi rurashomereye. Rero nanditse ngo heri nilipokuwa mwanafunzi, nisunze nyene umuntu ahejeje ishure akiri ku ishuri, ikintu cyose akeneye afise mwaye yo kubwira abantu ati mfasha iki bikumvikana. Mugabo iyo ahejeje ishure bose bakibazana amaboko ati zana mugabo, wa muntu agakijya mu gahinda kuko ni ibyo ahora aronka kuri abo bantu atabironse, noneho bagiye nabo kumusaba ibyo adafise. Nca numva nyine no byandika mu gitabo. Mugabo ncika intege kubera ko wari kunyandika igitabo yambaye ati none iki gitabo bazokubaza ngo urinde we wacyanditse uri dugutera inde, kuko cyari kwintwara amafaranga menshi. Mugabo ntigikundwe ntikinasomwe kubera ko ubu abantu kugira ngo basome ibintu banza kugira ngo byanditswe nande, yamaze iki, yakoze iki. Ndavuga none ko nashaka guserura icyumviro genzogiserura gute ko banciye intege ko kwandika bidashoboka atari byanje. Cyane mpitamo rero kuba kwitangura kwiga kuri gucuraranga kuko kurimba kuri nesanzwe ndabigerageza. Washiye ushima kubicisha mu ndirimbo kugira abantu bashobore kubyumva. Ndavuga ne uko biri kose nina lirimba nanye nzobagira icyondi kubera uwo muntu yamaze none uri iki. Ubu nubwo no kwandika cya gitabo nashaka kwandika bavuga ati cyanditswe no muririmbyi naka eko aho niho havuye impamvu ya mbere yatumye ntangura kuririmba. Egurukundo Imana yacu Mozuaruse Tangurika Rusumbukwezi Rusumbizuba Kandi kuzimu Tugerayo Watumye Yesa Zamwisi yacu Windura turukure Merena wamwa Nawijangazi Watumye Samwakira Egurukundo Imana yacu Gogerera maniti Wijuru nowi Sinibasiba Kwama baruririmba Kandu kwikunda wamwana wayo nikwinkunda nta bibereye narumasibu mugarariji mazima Yesu wambambigwe uwo yakiri shijamaraso ziyuko nanje ndimo
urumva mu gutanga kuririmba urumva ko wari ufise intumbero washaka guserura ivyumviro vyawe ubicishije mu gitabo mugabo urumva iranka hamwe tuvuga uti reka ndabicishe mu ndirimbo none nk'ubu urugero umaze kugera ko ubona ruragushimisha canke nk'intumbero wewe wari wihaye ugitangura kuririmba ubona umaze kubigerako? Ndashima Imana kwanza kuko yatumye mba ubu muririmbyi wayo kuko hari n'igihe nari kuririmba n'ibindi mugabo ikaba yaremeye ko mba umuririmbyi ashobora kuvuga izina ryayo. Icyo ndayishimira Imana cyane. Hanyuma ku byo nifuza gushikako kwanza nifuza ko noshobora kuririmba ndiko ndakiroranga icyo naragishyitse ko ubu ndashobora nubwo ntuba ngo nojya mu higanwa ry'abavuza gitari mugabo ndashobora gutora gitari nkakompoza indirimbo yanjye nkayivuza jenyene nkayiha melody nkaririmba bigakunda. Icyo sinabura kugishimira Imana. Hanyuma kubijyanye n'umuziki cyangwa n'indirimbo zanjye nta kuri novuga ngo byamaze gushika mugabo ko nagiriwe amahirwe nk'ubu mukamwantumiye iyo nyine n'intambwe nini yanshimira Imana kandi nongera ndabashimira mwebwe nk'umujournaliste nkashimira na televiziyo RTNB yacu yemeye kumpa umwanya sinubura kubishima. Ni yindi ntambwe yindi muri nyinshi ziri imbere yanjye nteye ariko impinga yo iracyari ndende kuko kugeza uno munsi tuvugana umuziki niba hageze gukora nije nandika nije ndondera uwuncurangira niba ari byo ntashoboye gucuraranga nukuvuga ikintu cyose kibaho kugira ngo nkore umuziki ni aracyari jewe. Hari abandi usanga bafise abandi bantu bafata basuguma bakafata bafise nka management kugeza ubu nta indirimbo ndirimba sinovuga ngo sinocika intege ngo mvuge oya mugo nta kintu zira ifadika ngo mvuge ngo nanjye ndatunzwe n'umuziki. Yego ico kibazo abacuranzi benshi bakunda kukibabaza bakavuga bati twe naho turirimba turabona yuko ataho turi ko turagera turabona yuko indirimbo zacu naho tuziririmba naho zivuzwa naho umuntu azitwara ku ma televiziyo atandukanye zikavuzwa nta nahantu na hamwe ziratugeza nidutunzwe n'umuziki. None wewe kugira uzoshobore gutungwa n'akazi kawe kinoze k'umuziki sinzi hari cyo wosaba ubonaho kubiki? Musanze hano mu Burundi buriya turatunze muri bimwe yarembye ngo dutungishije na benshi. Hari abantu benshi bava hanze ari abaririmbyi bashyitse mu Burundi bakagenda bavuga ati mu Burundi ni igihugu cya mbere gikunda umuziki. Twebwe ngaho uraririmba nishatse ukayigurisha kugira ngo ukore indirimbo ukarara amajoro kugira ngo uririmbe mugo kugira ngo uzoronkereze irita y'icyo kintu wakoze. Hari n'amaradiyo amwamwe ngaha ni namwamwe kuko harimo amaradiyo amwamwe ujyanye n'indirimbo yakakuraba bakakugwiza n'ubuzi ntibamenye ko wowe waraye nk'amajoro waraye wicaye kugira ngo usobore gukora icyo kintu. Agaciro kacu mu Burundi isikirenga mugabo ntiducika intege kubera ko hari gihe ababishoboye boduterera tugasanga turashyitse aho abandi bashyitse. Ngiye kuririmba indirimbo y'umuririmbyi nkunda cyane Apollinaire Habonimana. Indirimbo nkunda cyane ngiye kuyigerageza ninayivuze ko atayivugije anyihanganire ariko ndayikunda cyane. Imana niyo buhungiro inkomezi zanjye Imana niyo buhungiro inkomezi zanjye n'umufasha tigerayo byayoza seruka mu magorwa n'umufasha tigerayo byayoza seruka mu magorwa. Mbega notanga iki mpamenye ishimwe ryawe mbega notanga iki mpamenye ishimwe ryawe ndaguhaye umutima wanjye ubuganze mukiza ndaguhaye umutima wanjye ubuganze mukiza. Ahimisozi yohongorana naho ni
sinzoguheba habanamba sinzoguheba habanamba mbega notanga iki wamenye ishimwe ryawe mbega notanga iki wamenye ishimwe ryawe ndaguhaye umutima wanjye uganze mukiza ndaguhaye umutima wanjye wose uganze mukiza. nk'indirimbo imwe dufate nko kuyandika kuyiyumvira kuyikompoza kuyitwara muri studio hariho na clip video nziza wasohoye y'indirimbo wasohoye byose hamwe bihora bigutwara umwanya ungana gute? Indirimbo ifise uburyo igoye kwandika bisanzwe kuko urayitangura ukayiha melody wewe wumva wifuza mugabo hari gishitse muri studio bihinduka mugabo uburyo buhari indirimbo umaze kushobora ikintu cya mbere kigoye ni kuyandika ukayitondeka uko wifuza kwimera nicyo kigoye ariko uburyo buhari indirimbo gusohoka muri studio ni ibintu byoroshye gusa ikiba kigoye nuko kuyiha iyo melody nziza ku buryo n'umuntu ayumvirije atacyarambirwa ngo ngabihebe. Aba producteur abantu basanzwe bakora umuziki murakorana neza bo kubera ko nk'ubugiye mba nsanzwe mushobora kuvuza gitari biba byoroshye cyane ko ndirimbira ku mwanya ko hari umuntu aririmba amadieze amademito uvuga adashika neza muri note mugo nk'ubu kubera je mba nshobora kuvuza biranyorohera cyane gukorana nabo byoroshye kuko ibyo tuvugana turahuza kuko bavuga ibyo nzi nanjye nkavuga ibyo bazi dushya duhuza rero. None nk'ubwahe buhinga uri gukoresha ugira indirimbo zawe zishobore kugira kumenyekana donc abantu nk'abafans nka bari kubaraba kino kiganiro cy'uno munsi bashobora kuvuga bati indirimbo burya turafise abacuraranzi bazi ubuhinga uri gukoresha kugira izina ryawe rishobore gukura rishobore kumenyekana uri gukoresha ubuhinga ubwawe? Kwanza ngiwe navuga ko indirimbo zanjye ugiye kuri YouTube yanjye ntikurikiranwa n'abantu benshi ni ukubera ngo sindi ko ari ukutamenya ariko nagira ntumire abantu bariko barakurikirana kino kiganiro yuko bojya kuri YouTube yanjye banyita Aster Big canke Bigirimana Aster byose birakunda niyo Big ni Bigirimana nagabanije ko kugira ngo ntibe ndende ariko wanditse Bigirimana Aster byose birakunda ukibona indirimbo zanjye nukuri ndishigikirane uravye aba subscribe mfise ni bake cyane rero icyo nokora nuguhimiriza abarundi tugakundana tugashikirana kugira ngo n'ikintu ukoze abantu bakibonera ingorane nuko hari igihe ukora ikintu ntikinamenyekane kubera ubuze naho ubicisha ariko ubu YouTube yari yabyoroheje duha umwanya ugashyira ku ikintu cyawe abantu bakabikurikirana bakatumira abandi bagenzi babo bakabibona nibajye ko badushigikire kuko turakora kandi ibyo dukora biraturuhishe niba birabe kuko biba byaturuhije kugira babibone. None ugitangura kuririmba warabona ko warizera ko urugero ugeze ko uno munsi uzorugera ko? Sinigeze na nimwe mbona ko hari umunsi nzoshika ngaha mugabo giye sinzi gucika intege naravuga nti okay bizontwara igihe nibyo mugabo iki gihe byantwaye cyabaye gito ngiranije nicyo niteze kuko kwiga gitari mu mwaka umwe ugasohoramwe indirimbo zibiri mu mwaka nyene ntiba byoroshye. Ndanabwira abantu ko hari indirimbo mperutse gukora nibaza ko nko mu ndwiza izojya kuri YouTube nifuza ko abantu boyikurikirana byarahindutse cyane aho nari natanguriye ndabona ko hari intambwe niniya cyane ego ndabishimira n'Imana kuko nampaye n'abahanuzi beza bambwiye ati okay ushaka ikintu kiba ciza gikore gutya
nawe ndagushimira kuko nawe uri mumwe mu bamanura Yego. kandi Yego urumva niko kazi tujejwe kubateza imbere mwebwe. yego Yego none nk'ubu nk'undi mucuraranzi uwundi muririnzi agusavye ati no ndakwegereye aste dushobore gukorana canke nk'uwundi ashaka gutera imbere ashaka nawe kubaka izina nk'impanuro uwo muha impanuro ya kwanza uwo kwipfuza ko dukorana imiryango iruguruye gusa hari condition imwe turi muri kariyeri imwe bibaye turi muri kariyeri imwe twokorana ubwo tutari muri kariyeri imwe ntitwokorana kuko hari benshi ndibuka igihe kimwe nari kongera ikiganiro kuri hadime ingaha yo ngahe Bujumbura nyene umugenzi umwe arampamagara ambwira ati je nshaka ko dukorana mugabo numvirije ibyo yipfuza ko dukorana nsanga ntiduhuje nimuhuje ivyumviro. yego ndamwankira sinzi ingene yabifashe yashobora kuba yavuze ati namugaye koko nitera imikoreshwa muri quartier ngo yagaye ariko ari umuntu duhuje kariyeri nkumva arashoboye twakorana nta kibazo na cyane cyane giye nk'umuntu nifuza ko dukorana sinifuza gukorana n'umuntu ari hasi yanjye nifuza gukorana n'umuntu ari hejuru yanjye kugira ngo ushobore kongereza ubumenyi. yego kuko urumva niba nokorana n'uri hasi yanjye birashoboka maze kugera aho ngeze ariko nanjye ndacyashaka kuduga nshaka rero gukorana n'umuntu afise icyandushije kugira ngo ndonke icyo ndamwigana hageze uwo noba ndushe akashaka kunyigana arahawe ikaze umugabo je ubu kugeza uwo nipfuza gukorana n'umuntu mbona ko afise ibyandusha noronka ibyo nigirako yego Narinzi cy'urukundo aricyo kugeza umunsi ndakumenya sinari bwigere nkunda kugeza umunsi ndakumenya wasanze meze nk'uwigunze maze ufata ukuboko kwanjye umbwira ijambo ry'isuti humura ndagukunda ubwo nibwo rukundo rwawe inabona ringeneye wankunze biye gukongana niyo mpamvu ndukugwa inyuma ubwo nibwo rukundo rwawe inabona ringeneye wankunze biye gukongana niyo mpamvu ndukugwa inyuma wasanze nicaye nihebye mbere nari nigunze maze umfata mu biganza utihaguruka ndagukunda hariho benshi namenyanye imbere y'ukumenya barabirengagije maze unkunda uruhebuje ubwo nibwo rukundo rwawe inabona ringeneye wankunze biye gukongana niyo mpamvu ndukugwa inyuma ubwo nibwo rukundo rwawe inabona ringeneye wankunze biye gukongana niyo mpamvu ndukugwa inyuma kugeza umunsi ndakumenya nta rukundo nari bwabone wankunze atarukundo bikwiye undutisha abandi ibihumbi siko nari ngororotse uravye igihagararo wandutishije abakomeye ubu
nabaye ukomeye ubwo nibwo urukundo rwawe inago nari nkeneye wankunze birenze uko ngana niyo mpamvu nzo kuva inyuma ubwo nibwo urukundo rwawe inago nari nkeneye wankunze birenze uko ngana niyo mpamvu nzo kuva inyuma ubwo nibwo urukundo rwawe inago nari nkeneye wankunze birenze uko ngana niyo mpamvu nzo kuva inyuma wankunze birenze uko ngana niyo mpamvu nzo kuva inyuma wankunze birenze uko ngana niyo mpamvu nzo kuva inyuma. kenshi urumva mu kazi kenshi umuntu arakunda guhura n'utubazo utubazo nyene dutandukanye mwe muri akazi muri kano kazi kanyu muri uno mwuga wo gucuraranga n'izahe ingorane n'utwaye tugorane mukunda guhura natwo? ingorane za mbere nuko abantu benshi bazi ko umuririmbyi bakundanye gitari gusa babazi ko ibibazo wahejeje wewe uri umuntu nyene akomeye gose nuwogize icyo akumariye akabati wewe uri umuririmbyi urakomeye gose ugasanga nyene ukitanguka imbere basha none nzobihebe kugira ngo nsubire kumvikana n'abantu kuko bace babona umenga wewe warabarenganye oro ubu bakeneye nk'ubugende ntanguye kwandika indirimbo mba nkeneye hafi amamiliyoni yose y'abarundi ko bonshigikira oro nabo bace bimva ati Asiteri ubu n'umuririmbyi yararenganye bo bakumva umenga wewe wararenganye nawe ahubwo bakeneye ku rugero rusumba ubwo wigeze kuba bakeneye. Ikibazo rero nuko kuntu bitiranya wowe ukaba bakeneye nabo bakaba bagukeneye bica bimera nk'ibicanganye. Ukibura ubugufasha kandi iyo nagufashije yarabishoboye awe akacabona ahubwo umenga ni wowe ukamufashije bikaca biba ikibazo kuri wowe. Nk'ubugiye nk'indirimbo mfise ndifuza cyane mbaye ndose uburyo nkazikorera clip video kuko buri indirimbo ironka igisobanuro neza ikorewe clip video. Ego ubundi kuyikorera audio biroroshe mugabo isobanuka neza uyikoreye clip video niyo bamenye ati uyu muntu yashatse kuvuga iki uyu muntu nuyu kuko nk'ubara umuntu ashobora kukumva ku radio buri gihe akakumva ku radio mugabo mwana ahura akurabye nuyu mugabo yakubonye akakunda yakubonye birafasha gusumba biratera nagati nk'ubye Imana impaye ikagira nk'umuntu akogwako akanshigikira nkakora nka clip video z'indirimbo maze gukora mbona banteye intambwe byo kuryohera cyane byo ndyohera kuko abantu bobona icyo nari nshatse kuvuga igihe na compose ndirimbo. Nibaze yuko ubutumwa bwawe bwashitse abantu bari korera kino kiganiro ari ufise umutima wo gufasha arashobora kugufasha kugira ushobore nawe kugera gusohora izo clip video ushobore kurangura indoto ufise kugira umuziki wawe utera imbere. Ego hama iruhande yo kuririmba wavuze yuko ata management ufise ibintu byose ari we wimenya none ayo mafaranga yakura he ko indirimbo nka clip video kuyisohora biratwara amafaranga menshi none iruhande yo kuririmba nta kandi kazi ukora kugira ube uri manager w'indirimbo zawe wewe wenyene? Ndakora ndafise boss yanyizeye gukora mu kamina alimentation kiyo ndahembwa nyine amafaranga nyine makeyi mugabo ashobora kuntunga muri ubuzima butoyi. Hanyuma clip video y'indirimbo nakoze nari mfise agashuri gato nari mfise ruguru niko nagurishije kubera ko ndavuga ni ibintu nagiye mu nkunda ndabona okay kugira ngo bikunde ikintu gishike ko naragenda kagurisha kandi nakagurisha ndabikunze ndakora clip video imwe mu ndirimbo zishika kuri zigira zibe zine maze gukora ndabona okay bika ikinda gikore kumbura Imana yashobora gukoresha ubundi muntu agakora ikindi n'undi akazokora ikindi kazusanga rero ndashitse ariko n'Imana wazi ko na Mose yamubaje ati Mose ufise ikimiheza yako cyafise ubwo rero nateye intambwe nta yindi mfise nzogurisha mugabo ndizeye ko hamwe n'amasengesho Imana izofasha ibyayo bikavugwa.
rero n'akandi k'umuririmbyi yitwa Cyanci wa Minsi Bang nabi wacu na cicangiru Bang nabi wacu na cicangiru Na cicangiru Na cicangiru Na imbere yuko turangiza Aster sinzi yuko ari nk'abantu ushimira ari nk'abantu baba baragushigikiye muri kano kazi ko kuririmba biragoye urumva yuko kugira iyo clip video yawe uyisohore wabanje kugenda kugurisha inka yawe wari ufise ruguru urumva ko bigoye urumva ko bitoroshe rero sinzi nk'akamotera abantu canke ari nk'abantu bagira no kwita aba manager bagusanga bafise nk'amafaranga bashobora gushigikira baririmbyi kugira umwuga wo gucuraranga mu Burundi ushobore gutera imbere sinzi yuko ari nk'akajambo kanyu mushobora kugira kubabwira kugira nawe wumve yuko umutima wawe uremurutse ushobore kugenda ufise novuga nka espoir ufise nk'ikintu uvuga uti ejo canke hirya ejo ndashobora kuzofashwa naje muri kano kazi kanje ko mu muziki. Ikintu cya mbere nobwira abariko baradukurikirana kwanza niba bandi bakunda iby'iwacu kuko akenshi usanga abantu benshi bafise n'ubwo buryo bukadufashije biyumvirira umuziki wo muri Amerika wo muri Tanzania wo muri si bibi simvuze ngo bakoze nabi mugabo niwe bafata n'umwanya batwumvirize kuko iyo umuntu wiwanyu wumvise ikibazo afise ukabona aho ashoboye biba byoroshye cyane kumufasha hari benshi bafise uburyo
bonankorera ibintu hamwe nagiye mvuga nti ndi mu isi cyangwa ndi mu ijuru mugabe ikibazo batigera bafata n'uwo mwanya basi wo kumviriza nibafata umwanya bumviriza ibikorwa byacu babonye bitubereye bakore kuko twebwe indirimbo nk'ubu indirimbo umuntu aririmba akenshi ni no kuvuga ubutumwa abantu bose turavuga tubiko tuvuga ubutumwa wakumva azokora mu ishengero gusa bikaba bikwiye oro indirimbo niyo inyarukana message igashika ahantu kure yego kubyo nk'ubu je nk'ubu ndashobora kuririmba indirimbo ugasanga muri Amerika bakora yumviriza ariko hari umuntu yasiguye mu gitondo yasiguye nko muri rohero uri mu gihosha atamwumvise ni kuvuga indirimbo ni message inyaruka nibadufashe dushikane niba hari abantu benshi bakijijwe babona igikorwa cy'Imana kigiye gutera imbere nibadufashe natwe dushikane igikorwa kure yego hama abo noshimira cyane noshimira ndashimiye cyane bivuye ku mutima umu journaliste yatanguye bwa mbere kuvuza indirimbo yanjye umu journaliste yo kuri Radio Culture ubu yarahavuye umugabo niwe wa mbere yabaye impamvu ya mbere yo kumenya kuri radio bajyana indirimbo gute bigenda gute yitwa Jado ndamushimiye cyane ndashimira n'undi bakorana yitwa Kongole bamutazira Kongole ariko yitwa Vesa kubw'Imana ndashimira nawe Paul Mi wabaye inshuti mu kanya gato kandi vraiment ndabishima ndashimira n'abampanuye harimo umuririmbyi nemera cyane yitwa Apollinaire Habonimana ni apotre ndamukunda kandi ndamwemera ni muhanuzi wanjye kugeza ubu ni navuze nti okay ibi bintu Yosuwa amaze gutoranywa niwe yavuze ngo je sinziye bijya niyo biva ariko aravuga ati okay ibyizovuga n'ibyizogira iki Imana nizo bikubwira nanjye rero nari ntaziye bijya niyo biva ndagirwa amahirwe ndaronka umuntu ampanura nta buryo bw'amafaranga yampaye mugabo ibyo yambwiye nk'ivyumviro ndabishima kuko bizonshikana handi hantu ni benshi bo gushimirwa ndashimira n'umuririmbyi mugenzi yitwa Safari nawe yafashije kumenya byinshi mu kuririmba n'abandi benshi ntorinda kuvuga amazina n'abandi bazokora byinshi nzabashima kuko ni byiza ngo bakoze icyiza agishimirwa yego nubwo ndirimba indirimbo za gospel hari indirimbo imwe nkunda cyane muzarimbwe n'abarinzi ba kera nkunda nayo nagenda icisheho Ngirangomozi kibondo ngirangomozi womwana niyora nkwiyorege ngirangonjuri nimba ndababwirayo nabonye ayo nagowe uwo mwana yari rukundo yari mwiza nk'ibirenga nindeyo mumenya ko namubuze ntamwase ariwe gusa nakunze sinzomwibagira nambayo sinarinzi konorize zomu
misozi y'urukundo niyo mfise niraguza sije nabishatse uwantwaye ubusore uwo ntunze mu busaza ko yanyihakanye zohora ndamuririmba zomuyaga mu bandi niryo sezerano nzotera iteka urukundo ku gasozi k'ibyiza sinzobibagira nambayo sinarinzi konorize zomuhoza kumutima itariki zine mu kwezi zohora nja kumucamo aho twahurira yoba njanye agahinda nerekeje n'uwo munsi twakundaniyeko dusigane ikigabiro kubisigarira byacu kizobicibitso ego dutera iteka urukundo ku gasozi k'ibyiza sinzonibagira nambayo sinarinzi konorize zomuhoza kumutima. reka ndabashimire Astel ndabashimire kuri bino vyiyumviro muterereye nibaze yuko n'ubutumwa bwawe abantu bariko barakurikirana kino kiganiro babwumvise nibaze yuko ari nk'abafise ubwo buryo bashobora kubaza barafasha abacuraranzi kugira umuziki wacu umuziki w'abacuraranzi bo ngaho iwacu mu Burundi ushobore gutera intambwe bashobora kuzohora babafasha babafate mu mugongo hama nibaze yuko ejo canke hirya ejo ari nk'ikindi kintu ufise ushikiriza canke n'indi ndirimbo shasha uzoba wasohoye uraho ikaze ngaha muri studio za televiziyo y'u Burundi. Murakoze cyane nakubwiye ko vuba cyane ahubwo nzogaruka nzanye indirimbo yanjye nshasha yitwa umunsi niteze. Ego nagenda kwiteze vuba cyane. ego jewe hano ndangirije kino kiganiro cy'uno munsi nibaze ko dusubira mu kindi kiganiro natumiye abandi bacuraranzi abandi baririmbyi baje gutuyagira kugene umuziki ngaha mu Burundi twabandanya turiko turawuteza imbere hama nibaze yuko mu bandanya muri ko mukurikira ibiganiro televiziyo y'u Burundi rikirabashikiriza murakoze. Iki ni ikiganiro kibabwira umuririmbyi n'umwuga wiwe. Cette émission est une émission de l'artiste et son œuvre. Iki ni kipindi cha mazungumzo ya muziki na wanamuziki.